Amahoro mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro kaze mu mwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Leta y'u Burundi ngo yakiriye incanco za corona incanco zo mu bwoko bwa Sinopharm zakiriwe kuri muhingamo w'uruyu wa kane. Abakeneye kwicandagisha bakaba bazotangura kwiyandikisha kuva aho bukera nkuko vyamenyeshejwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Igikorwa cyo kuzura ibisigarira kiriko kirakogwa n'umugwi wo kumenya ukuri no kunwanisha abarundi sévère ngo kizofasha mu kumenya ukuri bivugwa n'urongoye uwo mugwi Pierre Ndayicariye. Abagendesha imodokari mu gisagara ca Bujumbura baridoga ukutaba kw'amatara abafasha korosha uruja n'uruja ku mabarabara uko byari byifashe aho bagendi bacu baciye kuri no wa kane ni muri aya makuru idoni mu kanya sangwe kazi. Igikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abahitanywe n'amaguma atandukanye Uburundi bwaciyemwo ngo kiriko kirakogwa n'umugwi w'ukuri wo kumenyesha ukuri no kunwanisha abarundi sévère ngo kizofasha mu kumenya ukuri bivugwa na Pierre Ndayicariye arongoye uwo mugwi mu gihe kuri uyu wa kane hari hatunganijwe uruganda rujanye n'ico gikorwa aho kigeze nishira hamwe ATPCD tugendera ubuntu. Pierre Ndayicariye ngo akubwiwe aremesha abarundi kuko ico gikorwa ngo kizofasha mu kunywanisha abarundi. Kurikira Pierre Ndayicariye arongoye umugwi CVR. Ajya magufa dutora mu binogo rusangi natwe turazi ko ateye ubwoba ubwa mbere abayabonye barabuze kuko ntibari bazi ko ababo bishwe agacinyaguro batawe mu binogo imashini zikaza kubahonyora zibasuka ku bivu abona ba mbere amagufa ateye ubwoba kuko muri iyo miryango ndiko ndavuga harabo bahenze imyaka n'iyindi ko ba papa babo bari muri Malawi, Tanzania, Uganda, Kenya bakabarindira bakababura. Uyu munsi ajya magufa yerekana ko abarundi benshi bagiye mazi mayongo twamenye aho batawe. Abandi ajya magufa atera ubwoba n'abana bababikoze. Abana bababikoze bakiri bato benshi baratangara bavuga bati bwa bundi ibi vyakozwe n'abarundi kumbe mu babikoze hoba harimo bavyeyi bacu inshuti zacu. Ivyo biratera agahinda n'ubwoba abana babikoze. Aba gatatu arebo banyuma bitera ingorane bijya bigufa twerekana dutora mu binogo nababikoze bakiriho. Ababikoze bakiriho birabatera ingorane kuko bari bazi ko banyegeje mu ishamba ku mucamo mu mikaratusi none uyu munsi Imana yabisohoye. Ariko abo bose no babwira nti nibareme kuko ukuri bibiri biyisha neza. Ukuri niko kubohora igihugu, niko kubohora imiryango, niko kubohora ababuze, niko kubohora n'ababikoze. Nibareme bumve ko uyu mugambi ari nka kujya bavuga bati ushaka kukira ingwara arayirata. Uyu munsi rero turi kwa muganga, aha turi ku rugendo rwo gukira. Leta y'u Burundi yakiriye kuva kuri uyu wa kane ku muhingamo incanco za mbere zingana n'amajana 5 zo kwikingira umugera wa corona. Izo mfashanyo izo ncanco zatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa ziri mu bwoko bwa Sinopharm. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yavuze ko abakeneye kwicandagisha izo ncanco bazo kwiyandikisha guhera kuri uyu wa gatanu. Oben niyo nkuru yabikurikiranye.
kuva kuri uyu wa gatanu abifuza kuzoronswa urucanco rwo kwikingira umugera wa COVID-19 bazotangura kwiyandikisha ku biro vy'umugambi wo gucandaga. Uretse iyo mfashanyo yatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa, umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko hari n'ibindi bihugu vyatanze umuhango wo gutanga izindi ncanco. Aha ngo ni nk'Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububirigi n'ibindi bihugu bizocisha izo ncanco mu ishirahamwe mpuzamakungu OMS, ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu. Izo ncanco nazo ngo zikazoshika mu mpera za kuno kwezi. Hanyuma nko mubizi hariho n'ibindi bihugu byatwemereye incanco, twavuga ikiga mpuzamakungu c'isi yose, azo turaziteze. Kuvyerekeye abenegihugu bifuza kuronka incanco, bo twabishikirije ni ku bushake, agahato karimwo. Rero guhereje tugiye kugurura urutonde kuvuga yuko uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Wabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nivyo kumvikana yo tuje tuzijana hariho hose turondeza bipimisha kuko tezwa kubikwa neza. Bizofasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba arundi canke abanyamahanga ba mu Burundi, hanyuma duheze tubironse abazoba bazifuza. Kubw'userukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu mu Burundi OMS, urwo rucanco rwo mu bwoko bwa Sinopharm rutangwa inshuro zibiri kugira umuntu yitwe ko yacandazwe. Urucanco rugira kabiri rutangwa inyuma y'indwi zitatu canke zine inyuma y'ugwa mbere, nkuko muganga Xavier Crespin abisigura. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Tadende Kumana yavuze ko izo ncanco zitaje gukuraho ingingo zo kwikingira umugira wa COVID, nayo uziteza ubwo rucanco ngo azobanza gutera umukono ku rupapuro rwerekana ko yicancishije ku bushake. Kwipimisha ni ikintu gikomeye cyane kugira umuntu amenye yuko yanduye canke atanduye. Ivyo kandi kugira n'umuntu aronka urucanco, uretse kwiyandikisha kugira tumenye abazikeneye, tuzomusaba yuko asinya rwa rupapuro nkuko shirahamwe mpuzamakungu OMS risaba yuko aronsa atagahato. Ivyo biheze azoheza yipimishe turabe ko atanduye, yaranduye tumuhe umuti, hanyuma atanduye aheze aronswe urucanco. Userukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, Zhao Jiangping, yavuze ko ico gihugu kimaze gutanga incanco zishika umuriyaridi n'imiliyoni 400 mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, umugambi ukibandanya. Mu gisata c'ubutunzi, abadandaza bahoze bakorera mu isoko nkuru ya Kamenge baridoga ko ubu bakora bahomba aho basanzwe bakorera ubu mu kibanza cy'imfata kibanza muri quartier Songa. Bavuga ko ubu batinya ko ibidandaza vyabo bizokononekara mu gihe hegereje igihe c'imvura, basaba ababijejwe kubafasha bakabasubiza aho bahora bakorera. Ino nkuru tuyibaze Sheira Irambona. Turi kwibarabara rya gatandatu muri quartier Songa, zone Kamenge. Kuri iryo barabara niho himukiye bamwe mu badandaza bahoze bakorera mu soko yo mu Kamenge. Imbere y'ukisha abadandaza bemeza ko gukorera hanze y'isoko bitoroshe, bakavuga ko kuva bimutse bakora bahomba. Kuva dushitse ngabe no barabara, kuva iyo soko igize ikibazo ikadukwa mu muriro gasha igatokombera, twe twabaye mu buzima bubi bugoye cyane, bimwe biteye ubwoba. Twabaye mu ruhombo ruteye ubwoba cyane kuburyo abantu bose baje nko kuri no barabara, amafaranga yose bahazanye yose yagiye ahereranga nyine muri no barabara. Uno munsi nta muntu agifise agataye avuga yuko ariko arakoresha ngaho. Twasubiye inyuma cyane kuko hankaroro turashobora kudandaza nk'$5,000 cambure 2, urumva upanze cambure ukajyamwe, urumva yuko udashobora kugira kubura amafaranga nyene yo kwibesha. Abadandaza basaba ababijejwe gukora uko bashoboye ngo babimure mu soko nshasha kuko isa niyaheze, bakemeza ko batinya nuko ibidandazwa vyabo byononekara mu gihe imvura igiye gutasura. Nk'ubu turabona ko isoko isa nk'iyaheze, nibaza ko umudandaza wese yahorera mu isoko ataryohewe no kuba ari ngaha. Vyiza boraba ababijejwe bakadutunganiriza, ego tugasubira mu isoko nkuko vyari
ubwa mbere. Dusaba yuko twokwinjirayo vuba kubera nk'imvura nk'akarura ashobora kugwa. Imvura imaze kugwa bino bintu navyo urana biri ngaha umva bica vyononekara. Abadandaza bavuga ko umwaka urangiye batanguye gukorera muri ico kibanza batanguye kuhakorera itariki 3 z'ukwezi kw'icumi mu 2020. Mu gisata cy'inyubako bamwe mu bagendesha amamodoka mu gisagara cya Bujumbura baridogera ukutaka kw'amatara afasha urujya n'uruza. Aho bagenzi bacu baciye mu gatondo ko kuri uyu wa kane ayo matara ntiyaka. Abo bagendesha imiduga basaba ababijejwe gusubiriza ayo matara mu ntumbero gukinga amasanganya. Ino nkuru tuibaze Nicole nini nahazwe. Turi hagati mu gisagara ca Bujumbura muri commune Mukaza. Aho twatembereye kuri uyu wa kane tariki 14 gitugutu hari nk'isaha 4 z'igitondo ugerageje kuraba ahari bipoto vy'amatara vyorosha uruja n'uruza feu tricolore mu rurimi rw'igifaransa usanga ayo matara ataka nkuko vyemezwa na bano bunguruza abantu. Amaferuje menshi muri iminsi ntarimo arakora. Aha kuri Onatel ayo ntarimo arakora. Aya maferuje ngaha kuri BCB narimo arakora. Aya maferuje ngaha kuri Place de l'Indépendance ntarimo arakora. Aya yo kuri Ndamama House ayo ngaha arakora. Ariko kuri uno mwanya ndabona ko atarimo araka. Sheshi ngaha mu gisagara zirakunze kwikupa nituzi impamvu na twebwe. Aha kuri Rompwe kuri Novoteri birakunda kwikupa. No kuri Policepe birakunda kwikupa. Nonga anya haruguru ya hahoze yitwa fasa naone birakunze kwikupa tugapfa kwinjira uko nyuma. Urashobora kugenda ugasanga bijya biraka wagenda ukasirindi korosi aha muri Rompwe ngaha kuri Novotere ugasanga biraka washika kuri Besere ugasanga byazimye. Donc urumva sinzi ico bivako natwebwe turiyumvira ico bivako twarakibuze. Abo banyagihugu basigura ko ubu bibagora mu mwuga wabo kuko ayo matara yahora bafasha. Ndi umushoferi atwara amabisi. Umunsi umwe nayegeze gusanga feruje itaka hanyuma ndarengana mugabo feruje de l'autre côté mu yindi sanse yaka. Ujya iramupermeta kuza jewe permeta kutaza ariko je mbona yuko cazimye definitivement nje ndabandanye kwatswe kugongana. Amaferuje aratera ikibazo cyane kinini kubera ubu urashobora kuba urimo uragenda hajya kuri PCR ugasanga zarimo zirakora undi mwanya ukagenda ugasanga ntizimo zirakora. Urashobora kuva hariya muri ville urimo uragenda kuri PCR n'umuvuduko mwinshi ugashika hajya ugasanga feruje ntimirakora ukabandanya. Urimo arava hariya maja hariya kuri Avenue de l'Université akamanuka mugahakwa kugongana. Naho biruko uri kuca ahari bipoto vy'ayo matara ataka usanga hamwe hari abapolisi bariko bafasha uruja n'uruza imbere y'ihoteli Novotel canke kuri Rond-Point ahari kibanza cyo kwikukira. Ahandi naho atamupolisi harangwa abagendesha imiduga bagasaba ababijejwe gusubiriza ayo matara yapfuye kugira birinde amasanganya yo mwibarabara. Mu makungu mu gihugu ca Libani abantu bashika 620 bakomeretse abatandatu nabo baritaba Imana bivuye ku myiyerekano yatunganijwe n'umugwi Hezbollah. Mu gihugu ca Kenya havugwa umunonotsi yiruka ibirometero 10,000 yishwe acumiswe imbugita mu rugo iwe. Vyinshi tubibaze Liliane Inamahoro. Amasanamu yongeye gutera umutima uhagaze abanyagihugu b'i Beirut nkaho boba basubiye mu ngwano urudavagi rw'amasoro uguturira ibintu ukunyuragirana mu gisagara kw'imiduga y'ingwano ya gisirikare bita blende ahasanzwe hari umurongo ugabura amakartier y'abayisilamu n'abakirisu nivyo birangwa mu gisagara ca Beirut. Kuva mu gaturuturu havugwa inkuru z'abasirikare b'abahinga mu kurasa bita abasniper binyegeje mu magorofa. Imishamirano ya mbere yaturutse ku ikoraniro ryagizwe n'umugwi wa Hezbollah ufadikanije n'umugwi wa Hamas ahakorera ubutungane. Abashiyite baraho bari baje gusaba ibogozwa ry'umucamanza Tarek Bitar ariko atohoza ku gitero cakozwe ku kivuko ci Beirut.
ni nyuma y'akanya gato aho urongoye umugwi wa Hezbollah Hassan Nasra ashikirije ijambo ririmo agashavu kenshi aho yavuga ati nitwanse ko amatohoza akogwa ahubwo dusaba yuko hashigwaho umucamanza w'injyamunyu kandi adahengama ibintu ntibizoshobora kubandanya uko mu minsi iri imbere umugwi wa Hezbollah ukabuteye umutima uhagaze nibizoshobora gukurikira mu minsi iza amatohoza y'umucamanza Bitar Tarek biboneka yuko adoma kurutoke abarongoye umugwi wa Hezbollah abarongoye igihugu ca Libani bagahamagarira abanyaribani kuguma babumbatiye amahoro naho biri uko mu masaha y'umuhingamo yo kuri uyu wa kane haharugwa abantu batandatu bamaze kwasiga ubuzima n'abandi 200 bakomeretse mu mishamirano. Un appel qui semble être respecté. Devant le domicile d'Agnès Tirop, les amis de la tête kumuhana wa Agnès Tirop abagenzi biwe bari mu marira umunonotsikazi wo mu gihugu ca Kenya yariko aravyifatamwo neza muri kino gihe yarayatowe ikiziga yacumiswe imbuga itamonda abatari bake baje kumwunamira uyu mugabo ati uyu yitavye Imana yari umugenzi wanje none heraba apfuye mu buryo butumvikana ati ntidushobora kwemera ko ari Tirop wacu atuvuyemwo gutyo kuko twamukunda tukanamusengera cane kugira azobandanya iteka igihugu cacu nukuri turababajwe n'urupfu rwiwe turi mu mubabaro ku myaka 25 gusa amavuko yarafise uyo munonotsi yari cizere ku gihugu cose haraciye ukwezi yabaye uwa mbere ku isi yose mu kwiruka imetero 10,000 mwihiganwa ry'abakenyezi akaba yari yatahukanye ikibanza ca kane mu nkino z'isi yose zo kwinonora imitsi mu kwiruka imetero 5,000 i Tokyo mu matohoza yibanze umugabo w'uyo munonotsi niwe yikekwa ko ico caco kumugandagura akaba ariko ararondegwa uyatwara igipolisi muri district ya Keio amenyesha ko makuru bahabwa nabo mu muryango wa Agnès Tirop ari uko umugabo wa Tirop yahamagaye ku telefone abavyeyi ba Agnès Tirop ababwira ko asavye ikigongo Imana ku kibahejeje gukora umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yagize icashikiriza kuri ivyo vyaraye bibaye aho yateye ivyatsi ubwo bwicanyi bwakorewe uwo munonotsi serukira gihugu ino kuri izo nkuru zivugwa mu makungu duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwayakurikiye abandi nshimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyegeranya ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.